Mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu integuro y'ukuntu inyigisho zitunganijwe mu Burundi yarahinduwe. Hari mu itegeko inimero imwe agakwego karambitse 19 ryo kuwa 10 Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Integuro yarimwo impinduka mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Ico gihe abategetsi bakaba basigura ko bakeneye ko ibitigiri vy'abacira amashuri hagati bigabanuka, hanyuma ibitigiri vy'abarangiza amashuri bafise impapuro z'umutsindo bikiyongera. Ntawuzi ko iyo ngingo yari yiyumviweko neza, ariko ikihari nuko abatari bake bavuga ko yatumye akanovera n'ubumenyi mu mashure bigabanuka, mbere kugeza ku rugero rwa 14%. Inyuma y'imyaka 13 leta iheruka vuba kumenyesha ko igiye gusubira ku nteguro n'indinganizo za kera z'imbere y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Muri kuno kwezi kwa ruheshi leta yaratangaje ko kuva mu mwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi bagiye gukosora utunenge babonye, na cyane cyane mu gusubiramwo ivyo bita mu gifaransa système d'école fondamentale, kuko ngo basanze abanyeshure bunguruzwa badafise ubumenyi bukwiye mu mashure, na cyane cyane mu bijanye n'indimi. Akarero gatangwa n'abanyeshuri bashika muri kaminuza batazi ururimi rw'igifaransa rusanzwe rwigishwa mu Burundi. Mbe none ayo makosa yagiye kubonwa inyuma y'imyaka 13? Iyo nteguro ubwayo yoyo yari mbi canke ikibazo kirahandi? Mu bindi bihugu hari iyo nteguro hoho bigenda gute? Mbega baba bafise ibibazo nk'ibiri mu Burundi? Mbega hoho ikibazo nimba kirahandi nikihe? Izo mpinduka zigiye kuzanwa zo zizoheza zizana urukiza uruhe? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru, mumenyereye kino kiganiro tugitunganya turi babiri na mugenzanje Alice Hakizimana, ariko kumvo zitamuvuye ko uno musi muza guteramana nanje gusa. Abatumire Focode yabaronkeye muri kino kiganiro akaba ari batatu. Umutumire wa mbere ni Professeur Libera Ntibashira, kandi numwigisha muri kaminuza akaba ari n'umuhinga mu bijanye n'inyigisho. Libera Ntibashira, kandi ndabahaye mwiriwe. Muriwe neza, ndaramukije abariko baratwumviriza n'abazokumviriza ikiganiro. Ego murakoze, ndabahaye n'ikaze. Umutumire agira kabiri ni Elahi Nibizi, ari mu bigisha ba kera, azwi cyane mu masendika y'abigisha, akaba ari no mu bari mu mashirahamwe adakiranira inyungu muri politike. Elahi Nibizi, namwe ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe neza Jiri, ndabaramukije namukije nawe dusangira ikiganiro. Murakoze cyane. Umutumire agira gatatu ni Francis Rohero, ari mu banyepolitike, akaba arongoye umugambwe FPI, akaba ari umukozi muri kaminuza. Francis Rohero, ndabahaye kaze na mwiriwe. Mwiriwe neza, mbone akaryo ko kuramutsa umupfasoni ari twari duherukanye, Libera mugenzi n'abandi bose baza kudukurikira. Murakoze. Murakoze namwe Francis Rohero. Reka nshimire kandi namwe mwese mwamaze gushika ku murongo muri ko muradukurikira. Ndabibutse nkuko musanzwe mubimenyereye mu biganiro bitunganywa na Focode, mu gice ca mbere duha ijambo abatumire kugira ngo bagire umwihwezo ku vyo twateguye kuganira ko. Mu gice ca kabiri turaheza kandi namwe tukabaha ijambo kugira ngo mubaze canke mwunganire abatumire. Igice ca gatatu naho nakaryo kubatumire kugira ngo bagire ico bakebura canke ico babona butanga nk'intererano zofasha kuri kino kibazo mu ndero mu Burundi. Reka rero tugire ko nk'umujyi w'igisahira nababwiye yuko kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru, ndiko ndafashwa n'abandi equipe ya Focode. Gordier Niyonge ko ni wahagarariye kino kiganiro, Floribert nawe akaba ari wo ariko aramfasha kugira ngo amajwi ashoboye kubashikira. Kino kiganiro kaba kiriko kiraca ku muhora X wa Focode no ku rubuga rwa Facebook rw'iryo shirahamwe nyene. Mushobora kandi kugisanga ku rubuga YouTube rwa Focode. Reka mpere ku munyepolitike, akabazo ni kuri mwese muri batatu.
imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro, Francis Rohero, inyuma y'imyaka 13 turi mu ndinganizo yari hasanzwe, uno munsi twumvise leta itangaza ko igiye gusubira itoti, igiye gusubira ku nteguro ya kera. Mu munota umwe mwavyakiriye gute? Ubwa mbere sinovuga ko jewe ibintu nk'ivyo ngo noba ndavyakira neza. Ubwa mbere umuntu aravye ivy'amashuri, ivy'indinganizo y'indero mu gihugu aho bigeze, uwovuga wese yuko bigiye guhinduka yohava vyakira neza. Mugabo iyo uri umuntu uvyegereye hafi, nkuko wavuze uti je ndi muri kaminuza y'u Burundi, iyo wegereye ababikora, ababifisemwo uruhara, ukaba ubizi, ukaba uzi na cane cane yuko rimwe na rimwe amajambo avugwa adahura rimwe na rimwe n'ibikorwa, aho onye ntibica bikunezera kuko babibaza uti mbega hagira hasubire guhinduka iki, mbega ikintu kigira kibe kiza kuvyungura canke kije kuvyunyura. Kenshi na kenshi rero amajambo nk'ayo hari igihe avugwa atafatiye ku vyigwa bihanitse biza gutunganya ivyo bintu. Rero nk'umuntu abikurikiranira hafi, kuri jewe haraho ngira amakenga, haraho ntaca nibaza ko bigiye kuba vyiza, haraho ntaca ndavyakira rero nk'uko vyategerezwa, kuko simba nzi icateguwe, simba nzi ko bigira bibe vyiza canke vyunyuke. Ngico ico nobivuga ko. Murakoze cyane Francis Rohero. Erari nibizi kumbure abarutse vuba bariko baradukurikirana ntibabazi neza, ariko kwa bazi urugamba mwararugwanye mu bijanye n'indero mu Burundi, haba mu kuvugira inyungu z'abanyeshuri n'abigisha. Uno munsi systeme mwigishijemwo bari barayikuye, ariko imbere y'uko ihinduka ntimwari bwaba impunzi. Mu 2013 mwari mukiri mu Burundi, iyo systeme igiye gusubizwaho, mweho mwavyakiriye gute? Mu munota umwe Erari nibizi. Nukuri akibivuga nagize nti mbe basha bafashwe n'iki kugira biyumvire guhindura. Imyaka 10 iraheze irenga, sinumva neza ingene imyaka 13 irinzi ishika ngaha batarabona yuko ari bonyene binanije. Ariko naciye nihutira kuja kuraba mbega ivyo bintu ko yabivuze ntibisa nka vya bindi vyanditse he, vyo bavyisunga itegeko, hariho urwego rubijejwe kugira rubikurikirane rw'abahinga. Hama jewe birame mbone nico kintu caciye kigira, kuko sinabona aho vyanditse, kandi ikintu kitanditse mu bintu vyerekeye indero kiba giteye amakenga. Bashobora kuba bagize bimwe vyo guhuruduka vy'ibishobisho bijanye kumbura n'imigambi ya politike. Uco nico kibazo ca mbere nibajije. Murakoze cyane, kumbure ngira muraza kutubwira igituma mwibagije ico kibazo. Libera ntibashira kandi namwe muri umuhinga mu bijanye n'indero mu Burundi, mukaba mbere muri n'umwigisha muri kaminuza. Akabazo nkako nabajije abandi, mweho mwavyakiriye gute? Umunota umwe Libera ntibashira kandi. Ego cyane, jewe nyene navyakiriye, ni ibintu tumenyereye, tumenyereye cyane ingene imigambi ifatwa giturumbuka. Ariko munkundiye nagenda abwire yuko hariho icegeranyo cakozwe muri mu kwezi kwa 12 2024, aho umushikiranganje w'indero yasavye umugwi kumwigira ingene gisata c'indero cifashe. Hariho raporo yasohotse ariko barayinyegeje. Jewe ndafise ababimpa iyo raporo barameneye inda ku rukumu, baravuze ukuri, barahaye ishusho ingene gisata c'indero cifashe. Kumbure munkundiye Libera ntibashira kandi ngira kwiyo raporo muyifuse imbere yanyu, muraza kuronka umwanya wo kuyitubwira. Akabazo kari mbega mwavyakiriye gute? Rohero yavuze ati je mfise amakenga, Erari nawe ati birame mbone, namwe muvuga gute? Nagira nongere ko hari urundi ikindi cegeranyo gicaraye kiriko kiratunganywa kijanye n'igisata c'indero ntuze arinye gutunganya igisata c'indero hisunzwe wa mugambi wa 2040 2060, aho shamushika ni hehe. Uko navyakiriye n'igihe bariko ibintu babivuze, murazi neza yuko himirije amatora.
ni gusiga amaso inkore abarundi ngo bagiye guhindura ibintu turaja kwigaruka ko ata buryo bafise batavyize na gatoyi nk'uko muri izo raporo zibiri zivuga neza cane yuko umugambi bashizeho mu 2013 batari bawize. Aha niko vyanditse ndavuga uko vyanditse ahashatse kwishura n'ikibazo babajije ko iyo nteguro yari mbi canke yari nziza. Iyo nteguro yari mbi, ivyegeranyo vyose vyatunganijwe birerekana neza yuko uwo mugambi utari wateguwe. Ego kumbure murakoze ngira ico kibazo kiraza kugaruka muvuze ngira murasubira kukishura. Reka mpere kwa Erari Nibizi. Mupfasoni Erari Nibizi navuze ntingira kumbura bariko baratwumviriza uno munsi haraciye imyaka 13 bamwe ngira ntibigeze babumva muri Burundi igihe mwari mu rugamba bwo gufasha muharanira inyungu z'abigisha n'iz'abanyeshure, ariko igihe iyi systeme yari hari mwari mu Burundi mwari mukiri mu mabanga, mbega ico gihe itegeko twavuze ryatogwa iri tegeko inimero 1 agakwego karambitse 19 ryo kwa 10 Nyakanga 2013 igihe risohotse, mwari mwashimye ico gihe amasendika na leta mwavyumva kumwe byo guhindura inyigisho mu mashuri? Murakoze. Igihe iryo tegeko ryasohoka ubwa mbere twari twabanje kubiyamiriza. Hari ukuntu bijya byahindutse byinjiye mu zindi mpinduka batanguye mu mwaka wa 2005. Izo mpinduka zinjira zitagira ikintu ishingiro, no kuvuga amategeko yerekana integuro yo hafi ni yakure, yerekana imbono leta ifise. Twari twatanze impanuro tuti nyabuna ishure shingiro nibanze ibangire muvyige mutangure muzi yo muja muzi bizoshobora kubabuza kubandanya kandi na bene byo bamaze kuvyakira. Ishure shingiro uko mu bisanzwe uko babivuga byari vyanditse wamenga byoshobora kushoboka, ariko iryo tegeko womenya ko ngaha mu kwicumi amashure yari amaze 3 atanguye. Hanyuma twe turababwira umushikiranganje, turamubwira Mupfasoni Gahiru, turamubwira tuti Mupfasoni saba ivyo bintu bihinduke bizobe mu mwaka uza. Ntushobora gutanguza impinduka mu gice icarico cose atategeko wisunga rihari. Ico ni cambere. Icya kabiri, utagira itegeko ntushobora no guteganya. None ko mutazi yo muja muratanguje ishure shingiro yaciye itangura mu windwi nyene. Ishure yatanguye mu windwi ntibazi yo baja. Inama nshinga amateka ntizi ivyo barimwo mu bushikiranganje. Itegeko bararishizeho, amafaranga leta izokoresha ntayiro barayatunganya. Twe turababwira ibintu naho muri ko murabikora si ibintu bizodushikana kure. Turabasabye mubanze mu bihagarike mutangure kuraba imbono yavyo, hanyuma murondera uburyo bwavyo, hama musigurira abarundi twumva iyo mutujana. Urumva rero twebwe iryo tegeko ryasohotse twamaze kubona yuko bariko bavomera mu kiva, kuko bagiye gusohora itegeko ryo guhinzira umuntu yamaze gushika imbere kera. Urumva rero ushaka kuyobora umuntu nturindira ngo atangure urugendo, urabanza ukamurindiriza, rindira ndakwereka inzira uzofata kugira ufate urugendo uziyuja. Urumva rero n'ubutazi yaja nta umuzimurura. Bahagurutse baratangura ishure shingiro batazi iyo bagira batwara abana b'u Burundi, batazi amafaranga bazokoresha, batazi ivyankenegwa, ari ivyo umwe wese agenda akiyumvira ivyo wagashira ngaha kamadikaho ibiro bikora ama program, batazi iyo baja. Abo muri kaminuza basohora bigisha batazi ico bariko barasohorera. Urumva ni ibintu bahurudutse, navyo bahurudutse urabona yavyaye ibihumye. Imbwa yari ihuse byari bihumye, niko rero byagenze. Twe twari twabankiye no mu gisate jewe nakoreramwe ndetse muri sendika. Ico gihe nari muri ntuze mu runani rwa ntuze, runani rw'abaharanira agateka k'abana muri bafashe bige. Twarasohoye ivyegeranyo turahamagara ubushikiranganje
turabereka tuti ibi bintu muri ko murajamwe ntibizodushikana kure. Ico cegeranyo twagisohoye mu mwaka wa 2014 ariko baravyihojeje. Nivyo rero twebwe vraiment ntibatanguye tubona iyo baja kandi bari bazi iyo baja nabo nyene, nico gituma bazimiye n'ingoga. Kubwanyu mwiyumvira yuko bihojeje gute impanuro mwariko murabaha kubera iki batigeze bazisunga kandi mwababwira ukuri? Igituma batavyisunga, twebwe umushikiranganje twavugana n'inzego, kuko hariho n'inzego zo mu bushikiranganje zijanye n'ivyo vya programme je nakurikirana. Igituma batavyemera, warumva ko hariho inguvu zindi ziriko zirabasunika, warumva ko ndabisubiyemwe ni inguvu ziva hejuru. Ivy'indero navyo, indero ntushobora kuvuga uti indero iva hasi, inguvu zitegerezwa kuva hasi. Hariho rero inguvu zari zihereye kuri zimwe zo muri 2005. Mu 2005 hari habonetse inguvu zitarizo zizimiza indero, zirungika ngo abana bagiye mu ishuri, ngo nibagende mu ishuri baboneke ko bose bagiye mu ishure, ko batanguye icongereza, batanguye igiswahili, ko abana bose biga, bavuga ngo ntibabahe, ngo barabahebeye amahera y'ishure, mugabo hariho uriha yari umuvyeyi, ariko ataho vyanditse n'ivyo vyaciye bifasha yuko n'abasuma bavyinjiramwo. Rero wari wa mugambi uko bavuga bati ba bana twinjiza mu 2005, ba bana bavuye aha bari bahevye ishure, ba bana bavuye aha bari barabuze ingene biga, tugasunika ngo tureye kubajana mu ishuri, mugabo tugiye kubatwara mu ihonero. Twerekane yuko mwaka wa 2015 bazoba bafise amahigwe yo guheza ishure. Urumva abo bana nibo novuga ko babaye nk'igitambo, babaye incungu, bitwa ko vyanditswe ngo bagomba kubafasha bige ku buntu, bige ibintu vy'ingira kamaro bivugwa ku rurimi, na bene kubikora batazi birimwe. Urumva barungitswe ni inyungu za politique kugira ngo mu mwaka wo gutegura amatora wa 2015 bamamaze bati abana bose barinjiye mu ishuri biga ku buntu, uri umuvyeyi yarabize. Raba mu mwaka wa 2020 bavuge bati ishure shingiro yahejeje, mugabo ntibaraba ico wa mwana amari igihugu yimariye nawe nyene. Ivyo vyose vyasonitswe n'inyungu za politique. Umutegetsi yaravyiyumvira ari ngaho hejuru akaca abwira ubushikiranganje bukajuragirika. Nari ndabimenyereye kubera jewe mu mwaka wa 2005 nari mu vya programme, narakurikira, nari ndi mu gisata kijejwe programme z'amashure yisumbuye. Ivyo vyose vyatugwa ko nkibuye. Umutegetsi agize araciyumvira, aho sinoreka no kumuvuga, umushinga ntahe Mivuba Antime yari twara ibintu ze ibiro bikuru, ubuyobozi bukuru bujerwa amaprogramme, direction générale des bureaux pédagogiques, bati kora ibi, ati nukuri ntavyo nshobora kuko ubushikiranganje busanzwe bwinjiye muri programme iyi ni twiyumviye kuva kera turiko turashira mu ngiro. Ngibi nimba vyinjira muri ibi nimuzane tuvyiyumvire, nimba ari bijaho mu mwaka wa 2006 ntavyo nshobora. Baciye bashima buno nyene kumukura mu kwezi kwa kabiri, binjiye mu kwezi kw'icumi. Urumva rero ni bimwe bya tegeko rya politique riva mu byiyumviro ritazi kiriko kiraba hamwe nyene mu mizi. Ego, murakoze cyane mufasoni Erari Nibizi. Francis Rohero, ku batabazi imbere yuko muja mu vya politike muri FPI, mwaranditse igitabo mu 2013 muri mu byo mwari mwise Muvuma Orange, ariko imbere yuko muja muri iyo muvuma mwarakoze mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Erari Nibizi ati ingingo zose zagiye zifatwa kuva mu 2005 gushika n'iri tegeko ari sohokeye mu 2013 mu gisata c'indero vyaza ingingo za politike kandi dusemerera. Mbega ico gihe muri CNDD FDD intumbero yari yihe? Ni Erari ariko aradusigurira canke hari yindi ntumbero? Amakuru mufise nayahe mweho mu gihe mutanguye kubona ko hari udusembwa ico gihe muri Muvuma Orange, ico mwari mwerekanye kubijanye n'igisata c'indero cyari ikihe? Ego, novuga yuko ubivuze hari ikintu ngumva kugarukako. Abantu tubona gusa ingingo abanyapolitike bafata, mugabo ntitwitaho kumenya tuti mbega imigwi barimwo, imigwi ibaramura ibashikana ku butegetsi yigisha ibiki. Rimwe na rimwe rero ivyo mupasoni Erari avuze bitugwako
bitugwa ko tubibona kuko ntitwitwararika kubaza tuti mbega iyo migwi ishingiye kuki. Ubivuze neza kuko nk'uko ubiciye ku mayange, jewe ndetse n'ico gisata gusa c'ubu kijanye n'indero n'ibisata byinshi bisa nk'uko ahanini abantu baba bababajwe n'intwaro yahahora bagira bati ico dukura ko intwaro yahahora hakaza nshasha. Kenshi biba ari vyiza kuko abantu bagira bati turarushe dukeneye bishasha. Ivyo bishasha rero benshi ntibitwararika kumenya ingene vyateguwe, ntibitwararika kumenya iyo biva iyo bija niyo biva. Ahanini rero abantu bahashitse barata bagatora, ntibaba baravyiteguriye. Ikintu nyamukuru baba bagira bati ico duha tugashikira ubutegetsi. Kenshi naho ntibaba rero bafise imigwi no kwita yo gushishoza za laboratoire zivuga ziti mbega mu mashuri tuzogira iki, mbega mu bisata bitandukanye bindi tuzogira iki. Ico gihe rero uwadutse wese abafise uburenganzira, urushije ubundi kwibaza yuko yiyumviriye ikintu abafise uburenganzira. Ko bivuze rero ngo mu Orange pays ni bimwe mu byo nagiye ndasigura mvuga nti burya guharanyira ubutegetsi biroroshe, mugabo kumenya ico ubukoza nivyo biba bigoye. Ahanyinyi rero ngira ngo nofatira ngaho mpereye rero kuco yaravuze washaka wavuze kare ngo nukugaruka kuri systeme yahahora, sivyo nico bituma navuze nti je mfise amakenga. Ubundi ngiye kuraba nkuno musi aho tugeze, umushikiranganje wa mbere ari huno musi mbashaka kumenya nti mbega mu myaka y'2005 yari hehe. Ngiye gutohoza nsanga ashobora ko yari umunyeshuri, ashobora ko yari mu bandi bariko baragerageza kugera aho bagera, hanyuma akazogera havuga ati ndinjiye muri ivyo bintu. Nukuvuga yuko akenshi imigambwe ntibifise ingene yateguye ibintu. Uwuje uko bimubabaje canke uko bimuraje ishinga niwe agerageza kuca vyiyumvira. Ahanyini rero haza ingingo gusumba kubitegura. Nico gituma navuze nta makenga yanje nahagaze. Washaka ico gihe ndi mu bantu nibaza yuko ingene naba niyumvira, nari nkiri muto, sinari bwace ubwenge nk'ubu unye canke ngo niyumvire, mugabo hariho ico bita mu Gifaransa flair, kubona nk'ibintu kagira ugakebwa ukavuga uti mbega iki cogena gute. Nico nibaza nti twese twabona aho bashobora gukoranya nk'abigisha muci bakababwira ngo bariko barabigisha ngo igiswahili bazoja kwigisha, ngo bariko barabigisha icongereza ngo bazoja kwigisha, ugasanga systeme ihagaze ku kunyarutsa gukora ikintu gusumbya kugitegura. Mu bisanzwe ihinduka ry'intumbero z'inyigisho ntizihera hasi, zihera hejuru, kuko uzokwigisha mu mashuri mato mato uba ukeneye kumenya uti mbega we yigishijwe he, aziki, ibigira bihinduke abifisemwo uruhare uruhe. Mu bisanzwe mu Kirundi turafise ijambo bita kwiga. Kwiga ni ijambo ry'ikirundi, ni ijambo ryariho kuva ku bami abazungu bataraza. Nukuvuga yuko n'umwana agira aje kubaka, umwana w'umukobwa canke umwana w'umuhungu baramubwira bati genda egera nyoko canke egera so uje kwiga ibi. Nukuvuga yuko waja kugira ngo wegere uwo uzi ko abizi kugusumba, wegera umuntu uvuga uti urya muntu ibi bintu ni namwegera nzoheza menye ibimfasha mu buzima. Nukuvuga yuko kwiga kugira bibe, twebwe mu byo twagiye turatunganya twapfata hari ibintu bitanu biranga ico no kwita inyigisho. Ntushobora kubifata mu kivunga ngo nuguhindura canke se guhindura. Imbere ya byose kugira ngo wibaze kwiga ubanza kwibaza uti hariho uwunyigisha, n'umwigisha atangura mu bintu bitanu bibaho bikomeza ico bite inyigisho. Kwiga kumenya ibintu no kumenya ninda azonyigisha, hoba hariho umwigisha amerewe neza ari ahantu azonyigisha, hariho umuntu nubaha, hariho umuntu nshobora guha iryo tega nkavuga nti ngiye iruhande yiwe ngiye guca bugufi kugira ngo ankubumenyi. Uwo muntu ategereza kuba afise urwo rugero rwo kuvuga ati urya muntu afise ico cubahiro ndamwubaha. Kera nico bavuga ati umwigisha n'igiti kiturirwa. Nico umwigisha rero numufatira onye ngo nukwera yahejeje kuri efinaka canke lycée pédagogique naka canke ngo kuri Francis Rohero. Sinzi yuko ngira mwagomvye gutarira ariko kugira dukoresha umwanya, sinzi ko mwonyishura akabazo
umupfasoni Erari Nibizi yavuze ati ingingo zose zagiye zirafatwa kuva mu 2005 gushika muri uwo mwaka, ingingo bagiye biyamiriza bakora n'ivyegeranyo mu mwishira hamwe bafashe bige yuko berekana yuko izo ngingo zitari nziza, ahubwo ko zari ingingo za politike zabakoroka ko nk'amabuye. Nibukije bariko baradukurikira ku batabazi yuko mwigeze kuba mukora mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu muri no mu mugambo CNDD-FDD. Mbega ico gihe ibi Erari Nibizi avuga nivyo? Nivyo cane nabisiguye, nakubwiye yuko ingingo zifatwa abantu bashize ku butegetsi, mugabo akenshi mu migwi baba barimwo ntibaba barigeze bagira imigwi yo gushishoza ngo bamenye bati mbega tushyize ku butegetsi iki kintu tuzogifata gute. Ntibigera biyegereza abahinga ngo bibaze bati iki kintu tuzofata ko ingingo gikeneye kuba kizwi n'abahinga bacize. Rero ibijanye n'indero, ibijanye n'amashuri, si ingingo zisanzwe nka kuryo uvuga ngo ndabujije abantu ngo kumanukana amakara, ngo ndabujije abantu ngo guhagarara ngaha, ngo ndabujije abantu. Sico kimwe inyigisho, igisata c'inyigisho c'amashuri c'indero mu gihugu ni igisata kidasanzwe, badafatira ingingo gihutihuti, babanza kubaza abakijejwe. Nivyo rero nagira nje kugira ngo ndabigaruka ko mu nyuma ababijejwe bategereza kubigiramwo uruhara, si ingingo zifatwa n'umunyapolitiki uko avyipfuje atigeze abaza abahinga, kuko ibiza gupfa ntibiraba gusa umugwi wa politike, biraba igihugu. Murakoze cyane Francis Rohero. Libera ntibashira kandi mu kanya mwasubiye muti mfise ivyegeranyo imbere yanje kandi ni ivyegeranyo bitandukanye, murakurikirana bijanye n'inyigisho mu Burundi, mwumvise ivyo Erari Nibizi asigura. Mbega uno musi kubatazi canke kubana bariko bariga bize muri iyi systeme nshasha y'ishuri nshingiro, kubatazi ubudasa burihe ku nyigisho, ku nteguro y'inyigisho yari ihari imbere y'ibihumbi 2013 n'inyigisho yahavuye izanwa mu itegeko ryasohotse mu 2013, itegeko inimero 1 agakwego karambitse 19 ryo kuwa 10 Nyakanga. Hanyuma mwebwe muri ivyo vyegeranyo umufise muke mugira ko mwanenze iki? Ego urakoze cyane kuri ico kibazo gikomeye cyane. Ico nagomba kuba kwibutsa abari ko batwumviriza n'abazokumviriza ikiganiro nuko igisata c'indero ntigitezwa kuba igikinisho, niko kazoza k'igihugu. Nta gihugu na kimwe gitera imbere kidafise incabwenge mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu n'ubuzima bw'abantu. Ni ibintu bikomeye cyane. Ica kabiri, imbere yuko nishura ikibazo, nagira nibutse bamwe barasomye ivyo nanditse mu gihe uwo mugambi bawushiraho mu 2013. Narerekanye neza ivyatumye bashiraho umugambi n'ibintu bitatu. Ica mbere bashira imbere bavuga bati inyigisho mu Burundi tuzitunganye nk'uko inyigisho zitunganijwe mu bihugu vy'akarere k'ubuseruko EAC. Ica kabiri, ntuzeye ico ntibakivuze, n'uburyo bwinshi bwakoreshwa. Nshaka kuvuga yuko hariho mu bategetsi bari baronse akaryo ko gukuramwo amahera atari makeyi. Mbere baciye bashiraho ikintu bise FOMI, ari cari kijejwe kugura ibintu vy'amabati, sima, kubakisha n'iki, bica bija muri presidence. Ica gatatu, aho rero c'était ivya politike no guhenda abarundi, bavuga bati umwana heje umwaka w'9 azoba ashoboye kwikorera ivyiwe, kuba créer une entreprise. Arico gituma baciye bavuga yuko icigwa ca entrepreneuria kizofasha kugira abana bashobore kugira baheje umwaka w'9 babikora ivyabo. Nizo mvo zitatu bavuga. Hanyuma rero ngarutse kuri ivyo vyo mu karere, nuzeye mu karere narekanye neza muri urwo rwandiko yuko atari vyo na gatoyi. Hanyuma mu cegeranyo bagize mu 2024 hari barekana neza mu bihugu byo mu karere ingene nuzeye
inyigisho nshingiro zitunganijwe niwe ashaka bafashe ivyo nanyashitse muri ubwo rwandiko. Hanyuma ikosa rininiya umugambo uri kubutegetsi ukora nuko utumviriza, kuko turi benshi bahanuye mbere urwandiko nanditse mu 2013 hariho umuparlementaire yarujanye mu nama nshingamateka, baranabivuga baranabiyagako, ariko nta kintu bakuyemo. Kugira ndabereke yuko ivyo navuga mu 2013 biri mu cegeranyo cakozwe na cabinet d'audit burkinabe yevari ntuze yize ingene école fondamentale itunganijwe n'ivyo yashitseko. Ico cegeranyo bakigize mu 2021 kiraba valide, ariko iyo raporo isohotse vuba cane barayinyegeje, kuko muri ugo gwegeranyo le financement ya UNICEF muri ico cegeranyo barekanye neza yuko ivyo biyumvira ko bazoshika ko bahinduye ko bitashobotse, ahubwo kubumenyi bwasubiye inyuma. Murumva neza yuko nshatse kuvuga, nshatse gushimikira ku ntuzeye umugambo uri kubutegetsi ntiwigera wumviriza na gatoyi impanuro abarundi batanga. Mfatiye kuri gisata c'indero, kuko si George nye nanditse, hariho nabandi bari mu Burundi berekanye neza yuko izo mpinduka zijanye mu manga igisata c'indero. Muti none ubudasa imbere yuko bahindura imbere y'ibihumbi 2013 nuno musi nibihe ni byinshi, ariko ico noshimikirako icambere coco nuko imbere y'ibihumbi 2013 ingene amashuri yaratunganijwe, abarundi bose bari bazi neza yuko umwana atangura uwa mbere afite imyaka 6, amashuri y'intango akamara imyaka 6, hanyuma amashuri yisumbuye akamara imyaka 7, imyaka 4 ivyo bita cycle inférieur des humanités ariyo collège mu Faransa, hanyuma imyaka 3 cycle supérieur des humanités, hanyuma bakaja muri kaminuza bakagira imyaka 4 ya licence. Bya umurundi wese arabizi. Bahinduye inyuma y'ibihumbi 2013 ntuzeye ingene babisiguye, nta numwe yumva neza ingene inyigisho zitunganijwe. Ntawazi yuko imyaka 9 iri mu mashuri y'intango canke bafashe imyaka 6 y'intango bongera ku myaka 3 ya cycle inférieur des humanités. Donc ico nshaka kuvuga c'était le flou total n'abize mu gifaransa. Ico ni cambere, kandi gushika n'ubu hariho benshi batabitahura. Ica kabiri nuko bafashe inyigisho bazishira hamwe. Notanga akarorero ngo nk'indimi 4: igifaransa, ikirundi, icongereza n'igiswahili cigishwa n'umwarimu umwe. No kuvuga yuko hariho umwarimu yigisha ururimi atavuga, ingene abigenza ntavyo nzi. Ivyo ni ivy'ukuri biri muri ivyo vyegeranyo byose navuze, iba iyo evaluation externe, iba nuze izo raporo navuze zakozwe na leta, byose birimo neza, barerekana neza yuko hari abarimu bigisha icigwa batigeze biga, ingene babikora ntavyo nzi. Hanyuma rero ikindi cari gikomeye cyane n'amasaha abana biga. Imbere y'ibihumbi 2013 abana biga amasaha arenga 1000 nk'uko UNESCO ibitegekanya, ariko babaze guhindura biga hafi amajana 650. Murumva kuva kuri ku byumbi amasaha 1000 na arenga 1000 ukaja ku amajana 650, murumva neza yuko inyigisho zituka. Aho no kuvuga mu myaka yihe ayo masaha muvuze ni mu myaka yose ntuzeye fondamental na post fondamental.
aho rero hariho rero muri amashuri ya kaminuza ijya ntuzeye ijya hindu ingene ijya bita BMD nayo nyene ntigeze bayisigura kandi izo ntuzeye ivyo byose bahinduye ataburyo bafise nka BMD bisaba yuko abanyeshuri bakora ibikorwa bisunze ibitabo canke ubuhinga bwa none ibi bya internet bakarondera ntuzeye documentation donc ivyo byose nta bikoresho haba muri école fondamentale aba post fondamentale ntuzeye amalaboratoire nta yariho aho rero sinavuze ibitabo bikwiye by'abarimu n'abanyeshuri iby'intebe sindabigarukako kuko ingingo iyo hindurwa ry'inyuma y'2013 abana babaye benshi gushika uno munsi hariho amashure atagira intebe notanga akarorero iyo foto iri muri iyo raporo navuze yo mu kwezi kwa 12/2024 mvuze Kizingwe muri DP ya Bujumbura iyo foto irerekana neza abana bicaye ni 180 mu ishure benshi bicaye hasi ku mabuye mu ncamake rero ivyahinduwe ni vyinshi mu ijambo rimwe habaye akajagari uno munsi n'akajagari reka nkoresha ijambo rikomeye president Ndayizeye yavuze ati igisata c'indero no munsi ni potopoto urumva rero aho bitandukaniye na kera nuko imbere ya 2013 ibihumbi 2013 ibintu byari bitunganije neza uburyo bwari bukwiye sinavuze ibyerekeye amahera yagiye aragabanuka ayo leta itanga ishira mu gisata c'indero yagiye aragabanuka cane gose ariko mu ncamake uno munsi ni potopoto imbere yaho ibintu byari ku murongo. Ego muti ni potopoto ni ijambo ryo mu rurimi rw'igiswahili rivuye ko ibintu vyayangaye vyabaye amazi ariko ku bwanyu imbere ko nsubira kwa Elaine Nibizi Libera ntibashira kandi kubera iki yahinduwe mu gisata c'amashuri y'intango n'ayisumbuye kandi harabaye n'izindi mpinduka muri kaminuza bakaba batavuga ko no muri kaminuza hazoshikirwa inkurikizi zishobora kubiza icambere cyo muri kaminuza nuzeye yarashikiriwe kuko hariho ivyo ntavuze ivyo bita école doctorale yashizweho muri kaminuza y'u Burundi iyo école doctorale murazi kera abafise ubumenyi abafise amanota meza baheje kaminuza bafise amanota meza baca bigisha muri kaminuza bakaba assistant hanyuma mu nyuma bakagenda hanze kwiyongeza nkuko bavuga mu Kirundi kugira doctora hanyuma bagatahuka uno munsi baruguruye école fondamentale bayugurura ata buryo naho nyene bukwiye naho ntuzeye hariho ubufasha ntibukwiye kuko murazi neza ingene kugira abagize amadoktora barazi ingene bimeze udafise laboratoire bari mu bisata ntuzeye vy'amascience ntaco ushobora gukora n'abatari mu bisata vy'amascience baba bakeneye documentation ikwiye hanyuma hakaba kenewe aba encadreur abafasha bariko baragira ubushakashatsi nabo abo bafasha nuko nabo nyene baba baragize ubushakashatsi no kuvuga bandika ariko rero mu Burundi turazi neza uravye amaraporo yose ivyerekeye ubushakashatsi biri hasi cyane arico gituma ntuzeye kaminuza yashikiriwe mvuze ivyo vya école doctorale mu Burundi no munsi bagira ikintu baravye inyungu bamwe bakuramwo ngiyo école doctorale iri mu minwe y'umuntu umwe birazwi kandi biravugwa hose mbere aranakuze
no kuvuga niyagenda ntimumuzi ku buryo cyayi muratinya kumuvuga Libera ntibashira kandi oya nta kuvuga amazina bose baramuzi voilà nuzeye ivyerekeye BMD nyene nuko nyene bon nuzera nta bikoresho biriho na gatoyi ari naco gituma uno munsi ico no kwibutsa nuko abanyeshuri bari muri kaminuza ntibumva igifaransa barasaba abarimu ati ega ibyo uri kuravuga ntavyo twumva dusigure mu kirundi murumva ko bitoroshe kugira n'ishuri nyibutse ikibazo cawe warumbajije navuze menshi ikibazo nabajije ni haratangajwe impinduka zigiye kuba mu bisanzwe uko inyigisho zari zitunganijwe imbere y'igihe imbere y'iyo myaka yindi rwari urukurikirane ruva mu mashuri y'intango mu mashure yisumbuye no muri kaminuza integuro zagenda zikurikirana ariko no munsi hagarutse ko bavuga yuko bashobora gusubizaho amwe mu mashure yari ahari kera ariko uwo mugambi muri kaminuza ntibatubwira ingene bizoheza bikabandanya ntimubona ko ibyo mwavuze potopoto ahubwo muzohava mubura n'izina muvyita mu minsi iza nagira nibutse ngira bamwe mu barabizi imbere y'amatora aheruka mvuga mu 2020 umukuru w'umugambwe yaragiye muri Université y'u Burundi aja kuraba le restaurant universitaire aho yahora ico gihe bavuga yuko bagiye gusubizaho ntuzeye gufungurira abanyeshuri ivyo umwe wese ashobora kubirondera nivyo nta na kimwe mbeshemwo ico nshatse kuvuga ni iki ico nshatse kuvuga ni uko ibi baraye bamenyesheje ubyumvirije ukabuzi ingene abanyeshuri babayeho ukabuzi abarimu ingene intuzere condition bigisha ingene zimeze wogira uti ibi bintu ni vyiza cane bije gukiza igisata c'indero abanamba muti kubera iki ikibazo nyamukuru sumwaka w'icumi basubizaho Francis Rohero yabivuze neza ikintu nyamukuru mu gisata c'indero n'umwarimu murazi neza yuko haba muri kaminuza haba mu mashuri y'intango haba amashuri yisumbuye abarimu bagenda ku bwinshi muri za Arabie Saoudite abaganga murazi ko bagenda mu Faransa muri izo raporo navuze iyo nshasha y'ubu niyo yo mu 2000 muri Kigarama 2024 birimo neza n'ibitigiri by'abanyeshuri by'abarimu bagenda ico nshaka kuvuga niki nshaka kuvuga ntushobora gufata ingingo nkiyo giturumbuka utateguye babarimu bazokwigisha ntushobora gufata ingingo nkiyo uyivuge utahinduye utize ivyerekeye amaprograma kumbere bashobora kuba barabikoze mutabizi Libera abanamba nakwiye yuko mfise raporo yo mu 2024 Kigarama yabaye ntuzeye bashiza ntuzeye berekanye ba presence mu kwezi kwa kane 2025 iyi ndakubwiye ijanye n'ibihumbi 20 ntuzeye bita vision 2060 du secteur de l'éducation bariko bayiheraheza ubu ijanye n'ivy'amatora nta birimwo ibi ni kwa kundi camperezaho yindi ngorane gisata c'indero ifise mu Burundi kuva ku muplanto w'ishure gushika kuri ministre n'abari mu mugambwe umwe ku butegetsi ubwo mwarakoze amatohoza akwiye ntimwoba reka ndagusigurire hari itegeko en décret itunganya igisata c'indero iheruka gusohoka kugira batunganye indero bisunze ryahinduka ry'intara hanyuma muri iyo ntuze muri iyo décret irerekana neza amantuze ama service yose kuva hasi gushika
kuri ministre ingene bigabuwe hanyuma muri ntuzeye hariho reka mvuge bikuru bikuru hari ivyo bita DCE direction communale de l'enseignement na direction provinciale de l'enseignement hanyuma rero hariho un comité au niveau de chaque province igizwe n'abantu bashika nka 15 witwara ni gouverneur niwe rero gouverneur iyo comité niyo irokrita abarimu ni irokrita aba directeur ni irokrita aba inspecteur nibo bakota abo bose mvuze au niveau communal nuko nyene hanyuma tukaba tuzi yuko bakubwira ngo ari umuntu abishoboye mugabo atari mugambwe ngo ntibamubona wowe turakuvuga mu manama yose ngo ariko ntitukubona no kuvuga ko atari liste y'umugambwe. Ego murakoze kumbure reka dusangira ijambo n'abandi Liberani bashyira kandi ngaruke kwa Irari Nibizi mukanya ngira nimba mwakurikiye neza Liberani bashyira kandi yasiguye cyari cyatumye bifuza guhindura integuro mu mashure y'intango n'ayisumbuye ahanini ko bagomba kwisunga uko ibindi bihugu bibanyi uko indera handi itunganijwe. Irari Nibizi kumbure ko murafise n'amakuru y'ahandi mbega ahandi ko iyo systeme ibazanye mu Burundi isanzwe hari ivyo bibazo birahari canke iyo intumbero bari bafise yari mbi canke ibibazo birahandi iyo babikora neza uno munsi vyari gutanga umusaruro canke vyari kuzana inyungu kundera mu gihugu. Nibaza ko ikibazo ari iyo systeme yari hari canke ikibazo kiri ahandi. Irari Nibizi ikibazo cane cane kiri ahandi. Ikibazo kiri ahandi kuko kwiyumvira yuko botunganya inyigisho baravye ingene bitunganije mu bindi bihugu washima no mu nama rukokoma y'ibihumbi 2014 bari bazanye umuhinga yerekana ingene inyigisho ziringanijwe muri EAC mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko Uburundi burimwo bari gushobora no kubifatira ko kw'akarorero mugabo urabona iyo bamaze gutangura iryo shure shingiro mu windwi bataragira na programme bataragira n'intumbero ucumva ko bigoye. Ingorane nyamukuru mu Burundi ntihagaze ngaho muri ivyo bintu byose vya programme. Ingorane ni ugushaka kwa politike twaribereye. Nico kimwe Libera yavuga ati badakuye politike mu ndero nta na kimwe dushobora gushikako. Kubera mu bihugu muri bino bihugu byo muri EAC uravye ingene batunganya nabo nyene baragira bumva ivy'ishure shingiro bagaheza bakakoresha ikibazo mu mwaka w'indwi baca bakoresha ikibazo mu mwaka w'indwi bagaca basubira akagikoresha mu mwaka w'icumi. Urumva rero byose bihera muri uko guhuruduka kudaha ikibanza abahinga ngo basuzume ibintu hanyuma baheze babishikirize abanyepolitike ntuvuga ngo ni bamwe bo mu mugambwe. Abanyepolitike ni ukuvuga bamwe bafata ingingo za politike, ni ukuvuga umukuru w'igihugu, ni ukuvuga umushikiranganje hamwe n'ibisata bijana. Hanyuma rero bobo barafata umwanya wo kwiga intumbero y'ibihinduka. Bamaze gufata uwo mwanya bakabironderera uburyo bagahanuza abahinga bakicara abahinga bakavuga bati ngo ubu buryo bukenewe nimwabuzana ibintu biratangura. Ariko ngaha bazana icumviro bagiterera mu ibarabara hanyuma babejeje kwivugana mu mugambwe bakaca bagenda gukoresha ingufu ku bahinga mu gihe igihugu kidashobora guha ijambo abahinga abavyeyi abigisha cane cane nta na kimwe tuzokwigira dushikako mu gisata icarico cose. Urumva rero ingorane ziri mu ntwari bereye ziri mu gushaka kwa politike mu gihe rero abarundi bagibona yuko igisata c'indero gishobora kuba ikigwanisho igikoresho cyo kurondera amajwi canke cyo kwitsimbataza mu kibanza cyo gutwara mugabo na cane cane
bahejeje kugira ivyo bintu bahejeje kujaganya bakaca baja ku maradiyo bakaririmba ivyiza ariko umunsi umwe kakabafata bati ntako vyifashe bimeze nabi kuko tumaze imisi arivyo twumva harya nuko mu nyuma bamaramara bakavyagiriza abigisha ariko twarumvise yuko umushikiranganje w'indero atanezerewe n'ibihari ko umushikiranganje w'indero agira ati ibintu vyohinduka mugabo ibintu vyohinduka afise imizi hehe yomufasha yuko yicarana n'abahinga hama akavuga ati bahinga turafise novuga nka busole turafise umurongozi turafise urumuri nirwo bategerezwa gukorerako ni ukuvuga ivyegeranyo icegeranyo nyamukuru kiya c'inama rukokoma yo mu 2022 uhereye kuri kiya cegeranyo mu bisanzwe kiya cegeranyo canategekanye yuko buno nyene baca bashiraho umugwi wiga neza ivyoshobora guhinduka hanyuma bakaca bashiraho n'itegeko politique nationale de l'éducation badafise nuze politique nationale de l'éducation kuvuga politique tuvuge nk'intumbero indero yofata kugira ngo ishobore guha Burundi n'abarundi ugwaruka rubishoboye ugwaruka rufise ubumenyi rufise ubushobozi bwo guhindura ibintu bwo kwiyumvira ugwaruka gwiyumvira rushobora gushikiriza iciyumviro cane rushobora no guhindura ingene igihugu kibayeho ubuhinga ivyo kurima ivyo korora ugwaruka rufise uburenganzira bw'uko nibava muri ubwo bwana bazoja bamaze kuba imiyabaga bashobora kugira ico bahindura bashobora kugira ico baterera bashobora bimwe tuvuga nuze technique na technologie ivyo bintu vyose mu gihe leta y'u Burundi idashobora gukorera ku bahinga baba bo mu gihugu canke baba ahandi ntibishobora gutera imbere urumva rero barafise urupapuro rw'inzira ikintu cose muzobona bariko barakora batariko bishinga rujya papuro rw'inzira ego hari ico cegeranyo co mu mwaka w'2000 cakozwe icigwa cakozwe mu mwaka w'2004 icegeranyo gasohoka mu mwaka w'2005 umuntu yari yiteze ati kumbure ko basuzumye bazoca bikorera ko bace bihutisha uko muri urwo rupapuro rw'inzira hari ibitegezo gukorwa mu mwaka w'2023 hari ivyategezo gukorwa mu mwaka w'2024 uyu munsi twari kuba dutanguye uyu mwaka w'ishure tumaze kuronka ibintu bitari bike vyerekana politike y'indero ubu rero iyo politike y'indero ntayo tubona umugwi wo gufasha gushira mu ngiro ivyavuye muri iyo nama rukokoma ntawo tubona kandi mu kubishira mu ngiro no kuvuga ko biga mbega tuzosubira gutumbereza inyigisho gute sinzi umushikira umuyobozi mukuru numvise avuga ngo barafise ngo urutonde ngo bw'ubumenyi n'ubushobozi ngo umunyeshuri ategerezwa kugira ivyo bintu ko babifise babisangiye nande vyanditse mbega uburyo bwo gukora ivyo bintu mwombonera mu mategeko leta izokoresha muri uno mwaka n'umwaka uza muri ivyo bintu vyanditswemo ko vyanditswemo inama nshingamateka yarakoze kuri iyo politique de l'éducation nationale urumva rero ni bimwe vuga ngo mettre la charrue avant les bœufs rero kandi si programme bafise yo guhindura kugira bafashe igihugu ni programme guhindura kugira banezereza abantu baronka ico bavugira ko baronka ico bavugira ko amajambo urazi ko abarundi batazi kwishuza batazi kuraba ikibishe batazi gusaba impinduka abazi gusaba impinduka bafise uburyo bakoresha mugabo uburyo bakoresha n'ubu tararonka inguvu kumbure aha rero nico nagira ndabwiye nti nukuri mu gihe batariko bakorera ku vyanditse mu gihe n'ivyo vyanditse ivyo ibintu kugira umushikiranganje wa mbere ariko erari nibizi akabazo ngiye kwabaza ncenja kwa Francis Rohero kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza mu 2013 hariho amaradiyo hariho inama nshingamateka ikomeye mwebwe muri bafasha bige mwari mwerekanye amakenga mufise ariko ntibabumvira
uno munsi muravye uko politiki itunganijwe mu gihugu, mukaraba amasendika ingufu afise, mukaraba inama nshingamateka ihari, mukaraba ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bafise, ninde ashobora kwamama nimba batumviye mwebwe ico gihe hakiri abasemerera bafise ingufu, uno munsi ninde ashobora no kuryogora? Uno munsi amaradiyo ntagishobora kuvuga, amashirahamwe ntagishobora kuvuga, ariko mu minsi iheze narumvise ko umushikiranganji yarakiriye amasendika, arayakira arumviriza ingorane bafise. Ico gihe bavuye mu nama yarabwiye ati nukuri, n'umukuru w'igihugu yarambwiye yuko hariho abahinga batweretse yuko hari ikintu kitagenda neza. Ego hari kuvyiyumvira, hari indoto, mugabo akarangamutima, ubuntu bwo kubishira mu ngiro ntibikunda. Ubu rero ni vya bintu vyo gukorera mu kanywa babo, bakababwira n'abarundi ntibamenye ikiriko kirapfa n'ikiriko kirakira, nimba batariko baraca kuri runo rubuga ngo bumvirize. Kino gihe ntabatabaza. Umushikiranganje yarakiriye abaserukira amasendika, kandi yarabemereye yuko rimwe mu gice canke mu mezi 4 azokwama bakira kugira bumvirize. Mugabo urumva n'ikiyago ca babiri, abigisha bo muri university nta kibanza tubona baronka. Noneho siko vyategerezwa kugenda. Hariho ibisata bijeje gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'impinduka, hariho amategeko yategerezwa kubaho. Ivyo vyose kugira ngo duce ku murongo umwe, ikiza icabaye bacemeze, ikiriko kiragorana barabe ingene basubira gusimbiza. Ivyo rero vyo kudakorera ku mategeko no ku murongo nivyo bituma tugira amakenga. Ego murakoze Erayi Nibizi. Francis Rohero basokuru barayamaze bati agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona. Mukora muri kaminuza, mu makuru abarezi batanze bavuga yuko bibabaje binateye agahinda kuba abanyeshuri muri kaminuza uno munsi batumva n'indimi bigishwamwo ivyigwa, bagasaba kwigishwa mu Kirundi gusa. Ku bwanyu ni kubera iki muri CNDD-FDD badahanurwa? Hanyuma uno munsi ko mwumva ahandi atari mu Burundi gusa hari iyo système d'école fondamentale, ahandi hatari imyidogo mwene iyo bitanga umwimbu mwiza, bipfira he? Mwebwe murabona uno munsi ko muravye uko vyari bimeze igihe ko abasemera bari bahari, uno munsi mukabona mbere niyo hageze n'ivy'imigambwe yuko batabumvira, uno munsi ejo siho muzoba muri kare mwavuze yuko abantu biyumvira kuri kazoza, abanyepolitiki uno munsi bazorongora igihugu ejo bageze muri universite mugabo atawumenye bafise, igihugu kiriko kijahe kiriko kivahe? Murakoze cane. Nibaza ko abantu barabaho bagavuka bagakura bagasaza. Hari abantu iyo bari ku butegetsi bibaza ko bazokwamaho, ivyo nibisanzwe. Uno munsi mfatiye ku bisanzwe, ubu umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka 20 ku butegetsi. No kuvuga ko nk'abashitse barabasore uno munsi bakaba baravyaye abana babo bageze muri kaminuza, niho babona ingaruka z'ivyo muriko muravuga. Nibaza ko jewe ndabishira muri urwo rugero. Hariho ikintu nkunze gushira habona nerekana nti mu bisanzwe abahinga nk'uko turiko turavuga, umuntu w'umuhinga arashobora kuba aciye ubwenge, mugabo mu gihugu ibintu ntibihindurwa n'abahinga, bihindurwa n'abanyapolitike. Icemeza ko umunyapolitike afise vision, afise yaja, uraba uburyo ashira n'inguvu ashira mu gisata kanaka. Aho rero ivyo byose birafise ico bisigura, nico gituma kuri jewe washaka ntacari kuntangaza. Uno munsi rero ndabifatiye aho onyingira nti abana b'abategetsi batari bake washaka bajanye mu mashuri ya privé bakabanyegeza irya shuri mwigisha Liberali karavuga bicara hasi bicara mu nkungugu, abandi bakabajana heza, barasanga bahejeje mugabo nabo usanga ata kinini. Usanga kuri rya shuri mpuzamakungu hamwe bashaka kumujana bati reka tumujane muri Kenya, reka tumujane i Burayi, usanga wa mwana ari hasi y'ivyo. Rero niho ngira ngo agatima gatangura kugaruka. Kuri jewe rero politike ntiraba gusa abandi, iraba n'uwo nyene bari karayikora. Mu bisanzwe niho nariko ndasigura kare, sindanafatira ku rurimi kuko ngira ngo nuko dufise agahugu gato yigira ngo ataho kataragera. Inyigisho z'igitangaza mu bihugu ntiziteza gufatira washaka ku rurimi mpuzamakungu, nuko mugani wanyu ariko twabiteguye. Iyo usimbiye mu bihugu bindi washaka nko mu Bushinwa,
abana baho biga mu rurimi rwabo mugabo mu rugero mpuzamakungu baguma bumva yuko igihugu categuye ko inyigisho zabo zibageza mu rugero rwo kungana n'abandi mpuzamakungu mu bumenyi n'ibindi byose. Ivyo rero nimwe navuga nti ntitwigeze tubitegura iwacu kugira ngo utahure ingene babitegura. Umunyapolitike wumva ingene ahemuka n'ivyo avuga. Iyo umunyapolitike yubahuka mu ijambo ryiwe akabwira abantu ngo amashuri ntaca kimaze ngo igifise akamaro n'amafaranga, abana baratahura n'ingoga. Iyo umuntu afise amafaranga ari wasigaye yumbigwa gusumba ufise ubumenyi. Iyo muri quartier iwacu umwigisha abantu bamugaya kubera intwaro imugayisha ikerekana yuko ngo nta muntu azopfa ateye imbere ngo atakora ibindi, umwigisha nawe akaba yirirwa yigisha abana adashobora kuja gukora ibindi ngo washaka ngo aronke bimwe adandaza ngo aronke y'ama actros. Ivyo bisigura ko uri kurabwira abantu uti mwigisha wanyu ntaca amaze ntahazopfa ageze n'amahera. Ivyo rero byaje kugayisha umwigisha, bigayisha indero mu gihugu, bitegerezwa kutugarukako. Kare wavuze ngo ningereze aho mugabo nariko ngarukira ku kintu kuko ikibazo washaka nk'ico warubajije mu pasonnerari si systeme tuba turiko turakoresha. Systeme yose d'education abantu bayishize mwo ico no kwita investissement hagije yategezwa kudushitsa ku bumenyi bwa bukwiye. Ni kubona avuga nti no mu Kirundi wacu kuri basoko n'abasoguriza kuri kubami abantu biwacu abarundi bariga ntibaje mu mashuri nk'ayo uno munsi mugabo igitangaje nuko ijambo ryavuga ico gihe ku ntwaro y'abami ingene abantu bari bifashe warabona yuko bashobora guhagarara bakumva yuko bafise ico bazi. Nico gituma je kuri jewe ingene igihugu kiba gitunganije indero baba baronka ijana n'urugero rw'ingene umunyapolitiki abategura ivyo abatahura ivyo bintu. Uno munsi rero kuri twebwe ni kimwe navuga indero kugira itunganywe neza ntaravye systeme nuko umwigisha asubira guhabwa agaciro, nuko umunyeshuri ahabwa urugero rw'uko abikurikira ntabwe muhira ashonje afise amaganya atazi n'ico amaze yasiguriwe ko igifise akamaro ari umugambi arimwo canke abavyeyi biwe barimwo. Nuko ababijejwe yaba ubutegetsi yaba abigisha canke abavyeyi bahuriza kuri programme zifitiye akamaro iyo bariko baraja vision ikaba yatahuwe. Igira kane nuko ibikoresho abanyeshuri bakenyera abigisha bakenyera materiel didactique zose ziboneka libera yabivuze neza kugira ngo umunyeshuri yigazi ico azobimaza. Icanyuma ni nyubakwa iyo iwacu rero abantu twarabumvishije yuko umengo inyubakwa niyo mashuri, umenga abantu barondeye amatafari bakaduza impome bagashira kwa amabati bakagwiza amasomero bakagwiza ivyo nivyo bisa amashuri. Amashuri ahari umwigisha wukuri n'umunyeshuri wukuri munsi y'igiti bararonka indero gusumba ahari inzu y'amabati hari umwigisha ashonje n'umunyeshuri ariko arikwashagura aho ntishobora kuharonka indero. Niho rero je numva nsigura nti ikibazo jewe ndiko ndabona uno munsi si kuvuga ngo ni systeme yohinduka canke nitohinduka mugabo ningene abarongora igihugu batahura ivyo bintu. Igihe bumva ko ari ibintu mugani wa Irari vya propagande bijanye no kunezereza abantu no gukwegerako ntidushobora kuronka ico twifuza. Kuri jewe rero ngira ngo naho no bifatira ingene abanyapolitiki babitahura bashaka mu ijambo ry'umutwe mwari mwatubariye kwaruko twiyumvira ni ndero igira isubigwemwo ihabwa kanovera refondation canke ni gusubira mugani w'ababivuze ngo gusubira guhuruduka. Naho nagira nti jewe niho ubwoba bumfatira nkibaza nti ubuhaiza imyaka ishika 20 baratanguje systeme yitwa fondamental ntitwayihera aho yategerezwa kuba ngo ababijejwe babigiremo uruhara. Ubu rero kinza kuza cose kizodutera amakenga kuko ntigifatiyeho usiguriye abantu ngo tugira duhindure ngo kubera ngo igifaransa kitameze neza. None ico gifaransa bazogihindura kubera bahinduye mu mwaka w'indwi bakongeraho n'umwaka w'10. Jewe muri FP muri systeme tu propose nivyo umwaka w'10 twaravuga ko wogumaho kirese ko hari abavyeyi bagira bati amashuri baragabanuje imyaka umwanya wacu azoca heza n'ingoga bibari bijanye n'ibishobisho mugabo kugezaho mba ntahura yuko abarundi ikico tugarukako nico ni kwibaza mbega amashuri nayo umugambwe ubutwara, mbega amashuri nayo abana bacu nayo azodutuma tugira ico twimarira mu myaka 10-20 ijana canke nayo kunezereza abantu kugira ngo baryoherwe. Ico gihe rero abantu bose bategerezwa kubigiramo uruhara
ubwo ruhara uko goba kose nico bituma mvuga nti ndetse uwo ahari yitwa ko ari muri leta no musi yavuze ngo umushikiranganje ngo bari karabivuga ngo byamuteye amakenga n'uwo bari kure nkuko kwa Erari yoba yarabiteshejwe akarinda hunga twese biraturaje ishinga biraturaba kuko iki gihugu sica abakirongoye no munsi kuko ejo ntituza bazaba bakirongoye kiraturaba rero niho nibaza nti dusubize ko umutima twumve yuko amashuri ntava ku ngingo yafashwe ava ku kungene abatahuri by'igihugu bariko barabikora ibyo bakora muri ya laboratoire yabo bumva ingene ico gisata bagishiramo uburyo nivyo bizokwerekana ico dushobora kubarabirako. Ego mpereye iwanyu mbere ko tuja mu kanya mu gice cya kabiri cya kino kiganiro Francis Rohero ku ruhara rw'umwe mbega mwavyumvise mu 2013 Erari Nibizi yavuze ati muri bafasha bige mu masendika bari basavye yuko imbere yuko izo mpinduka zishigwa mu ngiro vyo kwigwa neza barerekana amakenga barasaba ko bitoja mu ngiro ntivyakunze mwumvise ivyegeranyo vyakozwe n'abahinga icegeranyo yakoze Liberal ntibashira kandi abandi bo hanze amashirahamwe mpuzamakungu yahawe kugira ivyegeranyo n'amatohoza kuri iyo nteguro y'inyigisho nabo nyene ntibumviwe mwibaza yuko uno munsi vyaraye bitangajwe muri kuno kwezi na leta vyo harabovuga bakumvigwa mbega bo bovuga ni bande reka mperi wanyu Francis Rohero hanyuma umupfasoni Erari arakurikira hanyuma Libera mu nyuma turaza kuja mu gice cya kabiri cya kino kiganiro ngira Francis mwobandanirizaho birakunda ko bihagarara ko ubwa mbere basemereye ntivyakunda none inkurikizi zabonetse ubuho mwibaza yuko bo kumvigwa nde ni bande abo muvuga ni bande bo kabugwa niki canke bazoreka byose bize biragenda uko nyene. Muri iyi minsi iheze washaka hariho umuntu yavuze ngo mbega nuwo shaka kubihindura ngo ubona ivyo mugendera gute ngo yokorana ngo ni namashinga amateka ngo isigaye ifise abantu ngo umugambo ufise abantu 100%. No kuvuga yuko nuwo pita nica avuga nico asigura bamwereka bati ntaco ufise uvuga twebwe byose ni twebwe. Ngira ngo urumva ico biba bishaka kuvuga ndetse no mu gisata cyo washaka cindero mu bisata byose bagira bati uwo muntu yo kubahuka kuza kutwihanga kuza ngo dusase ngo turabe uwo vuga byiza yo vyubahuka niyo yoba yabishoboye kuhagera yokora gute hari n'amashinga amateka ingana gute umva iyo babivuga gutyo baba bagira bati ntidukeneye ubutuzanira uza kuduhanura ntidukeneye utuha iciyumviro gishasha turabishoboye turabizi nibaza ko ariko jewe ndabitahura sinibaza rero yuko hari ikibanzo cyo kuvuga ngo hariho abafise ivyo bashiramo mu kirundi bagira bati bavuga ngo ubwiriza urya ngo uransaba uno munsi jewe washaka ndi mu bashobora kugira bati uko abantu buba igihugu iyo gifise abakirongora mu mwanya wabo no kuvuga yuko aribo kiba gishoboye kuronka rimwe na rimwe hariho abantu babivuga gutyo onye ngo shaka peuple mu mwanya wayo imerita bariko barayirongora ngira ngo ushobora gutekana kwacu kunuma nivyo tumerita nibaza yuko ibishobora kononekara ibishobora kutagenda neza tuzovyasima imyaka n'imyaka imbere y'abana bacu n'abuzukuru bacu bwa tuti muri iki gihe byagenda gutyo rero hariho ibintu byinshi washaka bifatiye ku byo jewe nemera murangira nti jewe sindi mu rugero rwo kwibaza ngo guhanura abantu kenshi baja muri politike muri ibi bihugu byacu sabo guhanurwa bagira bati ibintu baba barabiharaniye baba barabigwaniye barabivuga ntibaje mu mapolitike kubera bafise ivyiyumviro byiza ntibaje mu mapolitike kubera bafashe umwanya wo kwiyumvira baje mu mapolitike kubera bagira ati naracinyijwe narakubiswe narabujijwe iki nanje ni nahagera nzogira uko ndavyumva rero abantu ikintu baharaniye mu mwanya baba bashoboye kugikora bagirwa amahirwe bagashobora kugikora uko nyene bacumva iyo rero badafise niveau ya leadership itujana iyo aheza ngo dushoboye twese kubironkeraho tuvyemanguko bikatujakaza tugatsitara tukagwa tukavyuka tukazogira tuti mu nyuma abantu bazobiyaga baca umugani bati ibara ryaraguye naho nibaza nti rimwe na rimwe
si ikibazo cyo guhanura ariko nuko abantu mugiye kure Francis Rohero muvuga ngo barindire bazovuga ko ibara ryaguye ubu bimaze imyaka 13 bavuga ko ibara ririko riragwa n'ubu haje bishasha bavuga ati barasubiye guhuruduka kwa kundi nta muntu nta wosubira kwamama ku bwanyu muravye ingufu zari zihari mu 2013 zitumviwe uno munsi ingufu ziri hehe zifiswe nabande bo kwamama reka iryo jambo ry'inguvu jiribe je ndiko ndavuga ivyiyumviro mupasoni yari yavuze ivyiyumviro twese ngaho turiko tuvuga ivyiyumviro abariko barabikora barafise inguvu zo kubishiraho jewe ubu unye sinkeneye gukoresha inguvu ngo nije ndabahanura ni kuvuga yuko turiko turavuga mu kirundi turiko turagerageza kugira ico dushikirije rimwe na rimwe ku bavyeyi bavuga ngo turiko turaruta iryo ni jambo ry'ikirundi abantu bararuta mugabo agasozi karamarere ngo kahiye abagabo babona ikiba gihari imyaka 13 washaka ni imyaka uharura ku ntoki hariho ibihugu bijakara imyaka ibihumbi n'amajana mugabo hagati bakashobora kuboneka abashobora kubikosora je rero ikibazo niko nakubwira ngo nti urugero ndimwo wantumiye nk'umunyapolitike ngira ngo twabivuganye n'imbere yo kutangura ikiganiro kuko washaka hari amaraporo nanje nari gushobora kuvuga bijanye n'ibisata ndimwo nkavuga ntibimeze uku mugabo nagira nti ivyo biraza gushikirizwa n'abandi kubera amaraporo twese usanga tuyasoma mugabo mu bijanye na politike ndiko ndakubwira nti ibihugu ababigiriwe amahigwe yo kubirongora canke ibihugu bigiriwe no kwita nti iyo birongowe neza biba vyagize amahigwe iyo bigize sinzi igihushane c'amahigwe bikarongorwa n'abantu bataba bafise vision ivyo ni ibintu bemanga bakabibamwo ico rero jemba nibaza nk'umunyapolitike so kwibaza ngo ndahanura nukwibaza nti mbega hohera umwanya ungana gute kugira ngo abashobora gutanga mwe nizo ntumbero za politike bahinduke ngico ico jemba nizeye ngico ico jemba ntahura gusumba kuvuga ngo uza guhanura kuko hariho abantu bagira bati ibi turiko turakora nivyo dushingiye ko nivyo twipfuza tuvyumva uko none iyo umuntu ari mu kibanza ashobora kukubwira ati jewe ahandi ngaha anye ashobora kukubwira imbona nkubone ati jewe iyo atari je mpaguruka ngo mpate umuheto we wize wari kumariki no kuvuga yuko abagira ati inguvu ziwanje nizo zonyene zikenewe mu gihe twebwe twaba twibaza tuti inguvu zo mu gihugu ni magirirane si ibintu byo gusomangiza abantu babwira ngo we ntacu maze naho mbangira nti politiki uko ndayitahura nuko abagiriwe amahirwe yo kuhaba barafise ivyo barema bakavyemanga ibishobora guhinduka nabo abandi bashobora guhindura bibaza ibindi ni kimwe navuga kare uwo bari mu mugwi ushobora kumutuma agira ati jewe bino bihindura uno munsi nareme izo laboratoire yumvira ati mbega jeho no haba iki kintu no gikora gute mbega uruhara rw'abahinga no rushirahe nikijya navuze bijya bintu bitanu nyamukuru kugira ngo system d'education ishobore kugira ifatiro ivyo bintu tegerezwa kuba bitahura si ibintu rero uzuradidinganya ugerageza kwiyumvira bipfuye bikwamye ngo ndasubira ngo niyumvire ajya amajambo nakubwiye ategerezwa kuvaho kubwira abana ngo Francis Rohero munkundiye more gatoje kubwira abanyeshuri mu gihugu cyose ukababwira ngo amashuri ngo maremare ntaca amazi ukababwira ngo ibifaransa ngo nibi ntaco bimaze kuba umurongozi ashobora kubabwira ngo ibisata ngo vy'indimi ngo muri NS canke muri Université Burundi ngo ntaco bimaze uzi neza ko ubuhinga bwose bw'isi buri mu ndimi zishika zine zikomakomeye twese tuzi ivyo rero iyo biruko uza guhanura iki jewe ndi nk'umunyapolitike ico nkora nukurema imora kazoza nukurema ayo malaboratoire ngira nti ejo yomara iki nako ejo hobejo ntihabe mu myaka n'imyaka ego Francis Rohero mukireka akabazo mukishire mu munota umwe nce ngenda kwa kumufasoni Erari mukanya mwavuze muti ivyo turiko turakora nukuruta mbega ntimwibaza yuko uno musi imigambwe muhurikiyemwo mukwiye kuja hamwe mukandikira inama nshinga amateka mugafa kuruta ati mugira musubire muhuruduke kandi bari babwiye yuko ibintu mugira muzana atari byo ntimubona ko ivyo byari bikwiye kuhaba nubwo muvyita kuruta sinibaza ko imigambwe mu bisanzwe ariko yotegeza gukora kuko ubumenga imigambwe ni ibintu ufatira mu kivunga mu mupfuko ukayora nibaza ko hari ikintu je namahunda kuvuga n'ikibazo cya leadership n'ikibazo c'umuco n'ubuntu bw'abantu imigambwe ishobora kuba myinshi mugabo irimwe abantu badasa hari imigambwe ishima ibiriko biraba hari imigambwe ishobora kuba ibikekeza atari kubera ibona ko ari bibi kugira ngo igire ati natwe twohaja
hariho n'abantu babivuga n'umutima bagira bati naho ntohashika ivyo bintu bobikora neza. Nibaza rero iyo ubifatiye mu kivunga uba wafatiye ku ngero itariyo. Imigambwe si nk'amateke canke imyumbati ushira mu mufuko, n'abantu bafise ivyiyumviro bamwe rero kumwe nakubwira baba bahari bariko bararongora canke abipfuza kuhaja canke abazohaja mu nyuma ntibafise imitima imwe kugira ngo barundarunanye. Mugabo ico uvuze ni ciza, abafise imitima ihema kumwe, abafise impuhwe zo kwiyumvira uwo mwana w'umurundi kazoza k'iki gihugu babishoboye kubiyaga bakabihuza, ico ngira ngo bogikora batiriwe baraja hejuru. Mugabo ico nakubariye kuvuga ngo barute ngo nibaje kwandika ngo basubire ni ibintu byakozwe. Urabizi Jiriberi jewe mu 2011 narafashe urupapuro n'abantu b'abagenzi benshi turandika turahanura ivyerekeye ingene igihugu comera, amahera y'igihugu ngene yokoreshwa mu bisata bitandukanye, urazi ingene vyaheze. Nibaza kuri muri bake canke benshi bashobora gutahura ivyo ndiko ndavuga. Nivyo ndiko ndavuga nti rimwe na rimwe jewe nakuzi iwacu bagira bati iyibize nabi bayimifu. Igisigaye nuko jewe mba nibaza nti nk'umurundi aho ndi hose nguma ndema ibishobora kuzogira akamaro, aho ndabishoboreye nkabishitsa. Nico nayo ubundi mugani wawe nk'abantu b'abavyeyi tuzoguma turuta, kuko umurundi nuwo kubwirwa, amatwi ntitwayameze twarayaremanywe. Nibaza yuko ari uko bizogenda, hama bashobora kumva bazokumva, kandi ugira Imana kumva burya uba wibaza hari abandi bashobora kumva bakagira ico babimaza igihugu si c'umuntu umwe, si c'umugwi w'abantu umwe. Murakoze Francis Rohero. Mupfasoni Elari Nibizi, akabazo ni nkako nari mpeje kubaza Francis Rohero ni nako ncambaza Libera ntibashira, kandi kumbure arakumviriza aca kishura, hanyuma tutse kuja mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Navuze nti mu 2013 mukiri muri bafashe bige, mwari mwarasemereye ivyegeranyo vyarasohotse, leta mwavuze muti bigisohoka mu 2004 mu 2022 batezwa ubwo nyene kuca baraba ko bishigwa mu ngiro, ntivyigeze bikorwa. Uno munsi hatangajwe izindi mpinduka, Libera ntibashira kandi yasiguye mu kanya yuko zijanye n'imigambi maze iminsi iririmbwa ko ari imbono. Mbega uno munsi ho ntibikunda ko mwosubira kugira nka mbere mugasubira gusemerera muri ico gihe ayo mashirahamwe canke abandi mwibaza bo bikora nkuko vyakozwe kiriya gihe ni bande? Hoho murafise ibizigizigi yuko leta muri uno mwaka yobumvaho? Nukuri nta kizigizigi c'uko leta yokumva. Icambere coco nabovuze ntibaronka aho bavugira, nabovuga ntibaronka aho bavugira kuko murazi ko mu maradiyo ari mu gihugu, guhera kuri radiyo y'igihugu ubu hariho ibiganiro vyahagaze. Kubera iki? Kubera yuko batuma k'umushikiranganje, batuma k'umuhinga, batuma k'umushinga amateka yitwa ko ajejwe ico gisata, bati nuze tuganire abanyagihugu babaza ibibazo hama ugira ico udufasha muri kino gisata. Iyo agize Imana ntibamutuke uza wumva programme yahindutse, ukaza wumva baratangaje, hamwe muri Bonesha, hamwe mwisanganiro, hamwe muri ntuze muri radio televiziyo y'u Burundi, ibiganiro bituma umunyagihugu ashobora kugira ico avuze, akayaga n'umuntu yitwa ko ahembegwa guserukira abanyagihugu. Ivyo biganiro ntaco bikironka bivuga, ntaco bakironka bavuga. Urumva rero ivyuko hari umuntu yogira ico abaza, yuko umuntu agira ico atakamba, ico ni cambere ntaco ntibagira aho bavugira. Nta kibanza kimwe tuvuga ngo espace civique, ntibagira nta mwidegemvyo bafise. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko no muri ayo mashirahamwe, murazi ko muri ayo mu mashirahamwe iyo ivyo bintu vyinjira muri programme bavuga ngo yo guhimiriza ya plaidoyer. Urazi neza yuko hagize umuntu agira ngo agende kugira icegeranyo mwishirahamwe, ashiremo ikintu cyo kunegura, ikintu cyo gutohoza hama ngo akebure leta canke ngo anegure, ataronka aho bikorera kuko mu mashirahamwe bacungana. Abashobora kuba barabona yuko bagerageza mu masendika mwamwe, mu masendika mwamwe baragerageza omwe bakagenda bakavugisha umushikiranganje, bakamubwira bati mushikiranganje warabiciyemwe ibi bintu ntibishoboka. Ukumva yuko afise umugambi, avugira ati navyifuza. Mugabo ko avyifuza ashoboye iki? Ashoboye iki mu gihe abashinga amateka bonyene batumva ingorane z'abanyagihugu?
muheruka kumva mu banyagihugu umushinga amateka ariko aravuga ivy'igitoro, ivy'amadolari, ivy'ubukene. Umuntu aravye abanyagihugu batagira ikirato bafise uduhuzu twabatabukiyeko akabumvisha yuko baronka igitoro nibaguma batakamba bavuga ivy'igitoro bakavuga ivy'amadolari bazohava bamera nk'igihugu kindi kibifise mugabo bikacika ingorane. Umushinga amateka ashobora kubahuka akaja kuvuga ibintu nkabirya yitwa ko aserukira abanyagihugu arondera ineza yabo ati nimugume mu gihugu kitagira ibitoro nimugume mu gihugu kugira ntimugire izindi ngorane. Urabona urwo rugero bafise urugero abashinga amateka bafise ntirubakundira kumva ingorane z'abanyagihugu n'abavyumva ntirubakundira kubishikiriza iyo adashobora kuvyumva ntashobore kubishikiriza n'igihe yoba avyumva uca wumva yuko atana kimwe gishobora guhinduka. Rero mu gihe inama nshinga amateka iyo nyene yugaye uca wumva yuko mavanja muri rwa ruhande rwa Francis Rohero bicemera kwa kundi. Rero ariko ntawovuga ngo nimuheberane. Jewe ndahanura amasendika nabandanye abashobora kucubahuka bakavuga ingorane aho zihagaze bazivuge, bashobora gukora ku maradiyo babikore. Ariko abavyeyi jewe nama mbwira nti abavyeyi abana b'u Burundi bishwe no kutaronka abavyeyi bababonera ngo babagira imbere. Ntivyumvikana ingene abavyeyi b'u Burundi baba bafise inama kimwe bita ngo inama nshingwashure bakabona ingorane zihari ariko ntiwigere wumva aho abavyeyi b'u Burundi bagize ico bavuga ku bumenyi bw'abana ku ntebe z'abana. Umuvyeyi abwira umwana ati mwana ntiwicafuze, mwana ntiwicare mw'ivu, mugaha akamubona ko yagiye mw'ishure akicara mw'ivu agataha asa n'umwavu agashika akamwuhagira nimba afise agasabuni bukeye akamusubizayo ntihagire na kimwe avuga. Mu gihe abavyeyi b'abana bamaze kuja kuri urwo rugero bimwe wabuze umwana ukabona nivyo kw'ishuri bamuha bamwigisha uca wumva yuko dufise ingorane ku bavyeyi b'abarundi. Abavyeyi nibo bategereje kuvuga bati vyabuze ko n'umukuru w'igihugu yakivuze ko naba bose bavuze ngo urugero ngo nivo y'abanyeshuri yarakorotse reka mfatire ngaho reka ntarire ngaho nishuze. Abavyeyi barabanguka gutanga ayo mahera barabanguka ko babatwara nayo babatwara ku busuma mugabo ntibazi kwishuza abo batowe abitwa ko batowe abavuze bati barabaserukira ntibazi kwishuza bati mwabantu ko muvuga ko muduserukira ko mukoresha amakori yacu cane ko mukoresha amakori yacu natwe turakeneye yuko mutugirira service nziza muturerera abana mutuvure n'ibindi aho mu gisata c'ubuganga c'amagara y'abantu ntaco twaroyemwo. Ariko n'abavyeyi nabigisha kube cane abigisha kuko abigisha baragiye baremera ko kuko barababwira bati ndavyibuka cane bigitangura ubu baranumye bwarafutse umunwa. Mu mwaka wa 2006 barababwira bati genda mwigisha icongereza genda mwigisha igiswahili mwigisha ati ntavyo nshobora. Abwiye umuyobozi akaca amubwira ati umviriza genda mwishuri unume ntugwanye umugambi w'umukuru w'igihugu. Urumva hamwe ikintu kijanye n'umwuga kijanye n'iteka ry'umwana n'iteka ryawe n'iteka ry'igihugu bavuga ngo n'umugambi w'umukuru w'igihugu ngo kushira mu ngiro byumva utavyumva unukubahiriza umukuru w'igihugu ucomva ko igihugu kiba capfuye. Aho byaciye bishika aho umwigisha agenda mw'ishuri adashobora gwa rurimi akaca agenda mw'ishuri agakinisha abana akigisha ibindi hanyuma abanyeshuri akabashira ko amanota. Kubera rero iterabwoba riri mu mashuri umwigisha ntabaza ntavuga ugize ucuvuga ngo aravyonga ugize ucuvuga ngo urumugumusi bamwe bo kwa banaka. Rero abigisha murabona ubu nibo bikoreye ingorane. Murazi yuko ubu basigaye bavuga ko abigisha bari bene amakosa n'abigisha ivyapfuye abigisha bikoreye ingorane z'uko baja mw'ishuri itabibereye bigisha abana batagira uburyo bwo kubigishamo abana benshi badashobora no kubakosora hanyuma nabo nyene badafise ubumenyi bukwiye hama bagafasha ubutariko bagatako bakanuma. Urumva rero nsubira kubagarukako erega nibatavuga nibatatakamba bati byatunaniye nta wundi azohindura. Rero nabo bavyeyi nabo bigisha ayo masendika agira kuraje yo kurondera umushikiranganje nabandanye kuko ntibazovugira ku iradi naho byoshika ku maradiyo rimwe
ntawe bazobwira kuko nta muntu azoza kubabwira ati ibintu bimeze gutya dufise umugambi uyu n'uyu n'uyu rero inama nshingamateka turayigarukako ivyo arivyo vyose mukuru w'inama nshingamateka akindaza imisozi uw'inama nkenguzamateka akindaza imisozi barabizi ariko ngira birasabwa ko bandikirwa bakabona inyandiko nubwo batohabwa ijambo ikete ryo rizoshika aho iryo kete na twebwe aho turi hose natwe tworyandike rega erega natwe twotabaza murindiriye iki none erari nibizi oya si ukuvuga ko hari ikintu kinini kindi turindiriye aho ivyo ni ibintu umuntu asubira kuja mu kubitegura akabanza agahebura abari mu gihugu ko ataco bari bukore hama n'abari hanze bagaheza bakaraba ico bokora yego ngira icokorwa turaza kugaruka ko mu gice cya gatatu Libera ntibashira kandi akabazo mugerageze mukishire mu minota 3 kugira ngo mu minota 3 tuje mu gice cya kabiri mwaranditse murakora ivyegeranyo musemerera mu 2013 mwavuze yuko hari impanuro nyinshi mwatanze mbere zagezera nakorerwa ko uno munsi hari icyo mwoba muri ko murategura nibutse yuko Libera ntibashira kandi kiretse yuko muri umushakashatsi mu by'indero mukaba n'umwigisha muri kaminuza mufise n'ishira hamwe musanzwe rihurikiyemwo abashinga ntahe n'inararibonye mbega iryo ryo ntirishobora gufasha nuzeye imbere yo kwishura ikibazo nagira nsubire ngaruke mvuge akamaro k'inyigisho ku muntu ku bavyeyi ku bana ndabona inararibonye ngaha abantu de ma generation barazi neza ico amashuri yabamariye ico nshaka kuvuga nuko umuvyeyi wese yama yifuza yuko umwana wiwe anonosora amashure agashikana kure akamurusha ingene uwo muvyeyi ababayeho umuvyeyi wese yama yifuza yuko umwana wiwe abaho neza kurusha umuvyeyi uko abayeho ico nshaka kuvuga ni iki nuko ibi baraye bavuze novuga ko ari une sorte de panique kubera abavyeyi bose mu Burundi bidoga igisata c'indero kubera ubumenyi bwagabanutse kubera abana ntibazi kwiexprima donc ingorane ni nyinshi cyane ikindi nuko ugwaruka ntangomba gutera kamo ugwaruka ariko gukurikira ubwije kazoza kabo n'amashuri niho nahereye ndabivuga ndabizi ndazi avec beaucoup d'humilité ico amashuri yamariye kandi mon engagement nuzeye no kubera amashuri nize nayize kw'ikori ry'abasogokuru banyu arico gituma ngerageza gufasha uko nshoboye kose sinanditse mu sinanditse gusa mu 2013 narabandanije haba nuziye kuri BMD haba igihe vya pré-bourse namye mpanura chaque fois aho ubutegetsi bufashe ingingo mbi kuko umwana wa Nyarucari wantaho nikora uno munsi mu Burundi nta chance afise na gatoyi yo gushika aho twashitse reka ndabivuge je ndi umwana w'umupeyizi ariko narashoboye kwiga ndashikana kure kubera ikori ry'abasogokuru banyu mwese arico gituma ngerageza uko nshoboye kose guhanura hanyuma rero uti mbe guhanura nagira nakwire yuko benshi barahanuye kandi ntibasiba mu kanya navuze president Nuzeda yizeye nani bantunganya ikibazo c'indero yarakivuze imbere ya president ndayishimiye hanyuma ngira nabamenyeshe neza yuko president ndayishimiye yarakiriye abasendikaliste kandi ntahize imisi myinshi cyane kukirimba baramubwiye ingene babayeho
ikindi twavuze nuzeye bavuze nagomba kugaruka cyane mbega hari ishaka hariho volonté yuko abana b'abarundi biga bagashikana kure nkuko vyari kera nuzeye iryo shaka ririho amajambo twumva y'abategetsi bakuru kuva kuri president du Sénat yasohotse plutôt wabaye president du Sénat le président du parti le secrétaire général du parti au pouvoir amajambo bavuga mbega arerekana ko ari volonté yuko umwana w'umurundi yiga agashikana kure abanamba mbega ibiswi vy'inkona ivyo bavyigisha anshatse kuvuga les valeurs inyigisho si mw'ishuri gusa murazi neza kera discipline mu mashuri ngene ari imeze uno musi ibiswi vy'ingona babigisha bacakubiri nivyo mubona ku ma video none ntuzeye Francis Rohero hari ivyo atatubwiye muri kaminuza y'u Burundi ibara aka unique au monde aho basaba barimu ko bahagarika ivyigwa bakaja gukubura s'il vous plaît kugira ku nettoyer kaminuza y'u Burundi babisabwe nande libera ntibashira kandi le recteur bivuye hejuru kubera ko haba habuza abakozi canke abagomba kuba akaroro ku banyeshuri kubera umukuru w'igihugu yavuze yuko ari la priorité des priorités no kugira propriété Francis araja kubitubwira arabizi neza kuko ari mu gihugu nshatse ibi n'uburorero ntanze kugira ndabereke yuko aho igihugu kiriko kiraja ivyo guhanura vyararenze impinga byararenze impinga ariko Francis yavuze ati no kurema ati nta mvura idahita amphithéâtre uno musi hari conférence ou un colloque prévu barayisivya bakayikibanza sévère la commission vérité et réconciliation vous imaginez une université kaminuza le flambeau rumuri kera gwamurikira abarundi ntuzeye iki kiyago turiko turagira kirakomeye turiko turahanura kandi nimvira ko abandi bazocumviriza nukuri ibintu biriko biraba mu Burundi mu gisata c'indero no mu bindi bisata vyose nagira nibutse guhanura umushinga ntahere Leonce Ndikumana na feu Janvier Nahimana bagize ibiganiro bingahe bari kumwe n'umukuru w'igihugu na premier ministre bahanura mu gisata c'ubutunzi hahindutse iki ariko ngira reka tugume ku cuno munsi mu nkundira libera ntibashira kandi oya nariko ndetse ko mwari mwasoje kugira ngo mukanya mu munota tuke mu cya kabiri ntumze reka nkonguriwe l'éducation aux valeurs ni ikintu fondamental nico nshaka kuvuga hariho ivyigwa vyo mw'ishure ivyo vyigwa vyo mw'ishure bitezwa kujana na projet de l'école itegura kazoza ugwaruka kugira babe abantu nize mu seminari hariho umusenyeri mu gatondo ku mugoroba saa sita abwira ati nzobagira abantu munkundiye ndabagira abakirisu nk'umunkundiye ndabagira abasaserodoti abantu stamo for ubuntu ubushinga ntahe des citoyens modèles exemplaires nuzeye batunganiriza bari correct bari droit ariko rero mu mvugo mu ngiro ibi byose nadondaguye ibi byose ibi bya l'éducation aux valeurs c'est ntabikiriho mu ncamake rero ntushobora guhindura igisata c'indero conyene udahinduye ibisata vyose kuko byose biririye birafatanye ntuzeye ntuzeye intwaro idahindutse ntimwizigire ihindurwa mu gisata c'indero na gatoya
ibi byose Yego. bariko baravuga no gusiga inkore ku maso nkuko nabivuze gira amahoro. murakoze cyane Libera ntibashira kandi Hari boneza z'Uburundi